So wagwan my people, mambo vipi mumeze neza? I think mumeze neza aho muri hose ku mpande zine z'isi. Ni Jeje Mafro the MC Voice of the Money, Mike Pastor Peacekeeper, Motivational Champion Ntotojwe Animal au Desert. Iyi ni Nuja Entertainment kigano turashoboye utarakora subscribe bro, make sure ko wamaze kuyikora hano kuri YouTube channel ya Nuja Entertainment no kuri page neza na neza ya Facebook yitwa Nuja Entertainment. Tubazanira ama update, tubazanira tuzana breaking news ziba zimeze neza cyane, ama exclusive news ziba zimeze neza cyane. Mwabanyu bari kuri screen turabofise Salbi, turafise Fernando, turafise Bface and turafise Fablo, turafise Kihiku, turafise Mario all the way from Tanzania. Yes, nivyo tugira tuyage ko ni vyinshi biko biravugwa ko kugira ngo tudevelope turabe biriko biravugwa ko uko bimeze. So asseyez-vous confortablement et c'est parti. Yo, nkuko mpejeje kubivuga, areka duhere kuno novuga ngo DJ Fernando ni nyuma yo kubasohora indirimbo nyinshi zigakundwa, numwe mu baririmbyi bafite ama views menshi hano mu gihugu cy'u Burundi, numwe mu baririmbyi bafite visibility lenze, numwe mu baririmbyi bafite influence lenze, numwe mu baririmbyi baririmba aho bashitse hose yaba ukuze n'umwana bakaryoherwa, numwe mu baririmbyi bagize icyo bamara muri industry musical du Burundi, numwe mu baririmbyi batunze umugore, numwe mu baririmbyi bafise neza na neza bafise umuryango, ubu ari umutwe w'umuryango, numwe mu baririmbyi neza na neza aba hagati mu gihugu ataba mu gisagara cya Bujumbura, numwe mu baririmbyi bazi kuririmba, numwe mu baririmbyi bazi kwandika, numwe mu baririmbyi neza na neza ameze neza cyane, numwe mu baririmbyi yahozagize umugwi We Love Muzika baza gutandukana, ariko umwe wese ameze neza cyane. So ladies and gentlemen, ni Fernando Aye agiye kubasohora indirimbo yitwa Sofa, inaherutse ko batanga challenge. Ni indirimbo igiye kubonekamwe abaririmbyi, igiye kumvikanamo abaririmbyi bashika kuri batatu ariko bataramenyekana bro. Indirimbo yarayitanze challenge neza na neza, ndazi ko mwayibonye, ariko reka tubibashiriremo and then tugalo. Let's go. Fisakagwi kanshusha katanyisha nzokica misi yose bujya turasohoka so sana ituraba ngo dufise imirimo twamamuriye ngoba turabyasa maze hose hagasha so sana dufise vibe every day no stop ibiyandi zo zirukunda kandi natwe tuzira guhemuka so sana. Vona nkomeje kubibona nindo ndimbo so fine, ugaragaje kumviriza imyandikire, ugaragaje kumviriza melody, ugaragaje kumviriza umuririmbyi kuntu yatoye ino ndirimbo neza na neza, ubona ko ari indirimbo imeze neza cyane. So benshi barore feedback check ni kumva kino gisokorwa cyose cyasohotse, umva ko kizoba kirimo abaririmbyi bagira kuri batatu neza na neza, urumva ko ari gikorwa kimeze neza kandi citondeye, ugaragaje kumviriza amatwi yawe, ugaragaje no kuraba umuririmbyi n'amaso yawe, ugaragaje kutekereza n'ivyiyumviro vyawe, uza kumva neza na neza ko ino ndirimbo izomeze neza cyane. So niba no baririmbyi neza na neza ko akiri biriko biravugwa neza na neza ko agiye kuba akorana n'uno mali yo kuva neza na neza mu gihugu cya Tanzania, numwe mu baririmbyi bakoze success dasanzwe mu mwaka uheze wa 2025, numwe mu baririmbyi baboretse mu mashow menshi, numwe mu baririmbyi neza na neza bafise influence nenze nkuko namwe ndabivuga, numwe baririmbyi no munsi abafise ikaramu, bafise ukuboko kwandika neza, numwe baririmbyi batanga message muri population, numwe baririmbyi beza Burundi bufise ino munsi. Nivyo twagumye tugaruka ko tuvuga ati uno muririmbyi nakibereye gukora collaboration hano mu gihugu cy'u Burundi, guhana ama collaboration nta wavyance May. Ladies and gentlemen, ntibikenewe ko tuguma duhana ama collaboration, ariko ni kwagura imbibe. Ino munsi ntamba afise fikra adashanga afise idea yo kuja gukorana no muririmbyi wo hanze nka Maria afise influence lens, ari umuririmbyi akomeye muri East Africa, ni ikintu gikomeye cyane kuri Kiriku, ni ikintu novuga ngo kizomudugiriza influence cyangwa kimudugirize na fan base mu gihugu cya Tanzania. Ino munsi Kiriku muntu mbere yuko akenshi akunda kuririmba Kirundi canke iki, afise fan base mu Burundi, akaba anafise fan base neza neza mu Rwanda aho dusanzwe tumva langi imwe, ariko muri Tanzania naho birasaba ko afata kano karere mu gihe azoba ari kararimbana n'abaririmbyi baho, nubwo atoririmba Igiswahili mugari ari kararimbana n'abaririmbyi baho, biratuma agira neza na neza fan base mu ico gihugu, ni kwagura imbibe.
big shout out kuri Kiriku, urana ko ari umwe baririmbyi ariko arakora neza cyane. Ni Service Dro Mabafu n'amabuye nawe nyene atari karavyorosha, ubona ko ari karategura indirimbo neza neza, ariko biravugwa ko ari indirimbo izomeze neza cyane, bivugwa ko neza neza amasanamu yakoze ku rwego ruri hejuru, kuko urana ko ari karagerageza kuzana n'abandi bantu bo zindi mu bindi bihugu mu ntumbero yo kubaprofita kugira ngo afate nayo nyene mwico gihugu agire fan base, kuko biragoye kwinjira mu kindi gihugu utaciye kundi muntu wo mwico gihugu asanzwe afise fan base. Biravuga ko yazanye umukobwa gukora umuvixen arenze, kandi mwarabibonye neza neza ku ma video cyane no ku mafoto mwarabibonye, ni neza na neza aherutse gutanga urutonde rw'indirimbo agiye gusohora ngo batoremwe amazina, bivuze ko ari indirimbo igiye kuza inyuma ya Ramadan. Turawa Islam benshi urana ko muri kuno kwezi baca bahagarika ibikorwa canke iki, nk'aba bantu baririmba iki niki barahagarika ibikorwa mu ntumbero yo guha agaciro kuno kwezi, canke se gukamirisha canke basi guha agaciro kuno kwezi, canke no kuguma muri kuno kwezi kweranda kwa Ramadan tumeze neza. So ni indirimbo igiye kuza neza namwe no ku kwezi kugiye kuza, kuko already know ubu tuvugana amasanamu ameze neza cyane, ubu tuvugana indirimbo irakoze yose kandi imeze neza cyane, vuba urana ko igiye gusoka. Big shout out kuri Service Dro Mabafu, urana kandi nawe nyene umwe mu baririmbyi bari ko baragira success gasanzwe no munsi, bari mu baririmbyi bafise amafaranga, bari mu baririmbyi bafise fan base, bari mu baririmbyi basa neza bacuzwe n'umuziki do aze. Ugerageje kuraba nta muririmbyi ngaha mu gihugu cy'u Burundi uzasanga ari karakura andi madini, uza gusanga amadini yose ahagaze mu muziki. Sinanse kari terambere, ariko ko twabishitse ko n'uwo muziki ukaba ubatunze ni terambere, ariko tuba dushaka abagure n'ibindi bintu. Par exemple ugasanga afise nka alimentation cyangwa afise ikinyamakuru ciwe, afise iki niki, nivyo tuba dushaka, ariko ko twateye ino ntambwe n'ibindi bizoza I swear. So twaragarutse no kuri aba baririmbyi rero ba rapper ni Fab Love hamwe na Bifes on the floor, Bifes on the floor, urakaba rapper beza ino munsi namba tuvuza rapper direct mu mutwe wawe, direct mu bantu benshi bumva Fab Love, bumva na Bifes on the floor. Apart yuko araba rapper babaririmbyi beza nka ba Big Fizzo, ba Nine Tiff n'abandi benshi nka ba King Olo n'abandi benshi bro, ariko mu gihe twavuze rap direct uca wumva Fab Love, uca wumva na neza na Bifes on the floor. Bari bagize amahise mu makimbiranire, nivyo twari dushaka gushusha gakino bro. Abano bajama iyo bagira hamwe bakashira hamwe bagakora igikorwa kizobahuriza hamwe bro, igikorwa cogira inguvu zidasanzwe. Ino munsi kuguma guterana amajambo niki ntaco biriko birindiza bro. Abandi bakora amabase yinjiza amafaranga bro, bakora amabase yinjiza amafaranga. Rero uca ubona bano bajama bafise izina ringana gute, avec imyaka myinshi mu muziki, avec experience mu muziki, avec visibilité bafise, avec fan base bafise bro, bakaba bariko barakora amabase atari karinziza n'igihumbi n'ijana na rimwe mu mifuko yabo, kuma account yabo bro. Ni kintu ni guhomba bro, nkuko no bivuga ni guhomba, kuko ugerageje bano baririmbyi ntibari kiri muri za base z'uburofa nka kimwe za kera twari tumenyeye. Abaririmbyi banashwana bagaterana ibidaje mu mashuri canke abone bakwiye gufata namba ari base bariko barakora bakayihurizako, hama bagakora ikintu kiva mu yo base kizana amafaranga, kibinziriza, kizana success mu kazi basanzwe bakora. Namusi tuhatubona baririmbyi par exemple Melody na The Band barashaka gukora base, abantu bagashuha imitwe, kandi bariko baniza amafaranga kimya bro, kandi umwe bakumva umenga barahanganye. Guhangana nta wavyanse, kuko biratuma umwe avuga ati nini icyaro wundi aransomba. Nivyo guhangana, kandi muri entertainment biremewe, kudisingana biremewe, but disingana kuri vision, vidisingana mufise ico mushaka gushikako. Nijo twavuze muririmbyi ni gukora ikintu kimuzanira inyungu, apana amabezi nkayo yaraheze. Ubu nta gaciro gifise mu bantu bro, nta gaciro afise mu bantu kabisa. Ndugiriza volume bro, ndugiriza volume sha, urumva
sivyo nta gaciro gifise. So ni bano baririmbire twe twashatse kuyaga kino munsi. Ufise uko wamvise iko navuze, ufise uko wavyumvise, na ufise uko navyumva, na ufise uko wavyumvise. Duhure muri commentaire kugira ngo bize bigene neza cyane. Intererano yanyu muri commentaire ni ikintu gikomeye kuri twebwe, turavyishimira cyane. Yes, inuje tutamena tukora subscribe ikore yarinja more for the MC Voice of the Money. Mike Master Peacekeeper, motivated champion, hatoje, hasta la vista.